umwanditsi araza abaza Yesu ati, ibwirizwa rya mbere mu mabwirizwa yose nirihe? Yesu aramwishura ati, niri, tega amatwi Israeli, umukama Imana yawe niwe musa mukama. Urakunda rero umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose, n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose. Irya kabiri niri, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Nta rindi bwirizwa risumbayo. Wa mwanditsi amubwira ati, niko mukama uvuze ukuri kwamye, yuko Imana ari imwe nsa, kandi ko atayindi iriho atari yo yonyene. Kuyikunda n'umushaha wose, n'ubwenge bwose, n'amagara yose, kandi gukunda umugenzi nk'uko twikunda, birarengeye na kure imbagwa zose n'imperezwa zose. Yesu ngo yumve yishuranye uburyo, amubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ntawabaye acubahuka kugira icyo amubaza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turacari mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote, tukumva ingene n'ubundi abandanya muhanura kugira ngo agire igihagararo c'umutumwa be n'umwigishwa mwiza wa Kristo, arondera guhimbara umutima wa Kristo no kumukorera neza muri ekleziya yiwe. Nivyo kumbure umuntu aciye ashoka bifatira hafi na hafi, yobona umenga n'amajambo y'Imana yo kubwira abo tugira tuti nibo bari imbere bakorera abandi mu buryo buseruka gose. Ariko twame tuvyibuka muri ka karirimbo ngira ngo n'ubu bakiririmba abana bariko bararonka ibatisimu, naramwemereye ko nzomusenga, ko nzomukorera, ko ntazokwigera ndamuhemukira na rimwe. Kuko mu bucuti bwacu na Yesu Kristo harimwo kumugendanira be no kumukorera. Ivyo bintu bibiri birajana. Ukumugendanira kwacu no kumukorera mu bandi, ariko kandi ugukorera mu bandi tubivoma neza mu kugendanira Yesu Kristo. Umenga ukumugendanira biduha umutima w'ibikorwa ingene tutegerezwa ari kubikora vy'ubutumwa, ibikorwa vy'ubuzima bwacu bwa misi yose, imigenderanire, ariko ivyo navyo bikavoma umutima mu kugendanira Yesu. Naya mabwirizwa abiri nyene yaciye agaruka ngo gukunda Imana no gukunda umugenzi. Arafatanye, Yesu abaye nk'uyagize nk'ibwirizwa rimwe. Kuvaho Yesu Kristo aduhishukiye Imana y'ukuri, se wiwe, akaba y'Imana yiyise Imana ya Ibrahimu, Isahaki na Yakobo. Imana itashimye guhera hariya mu gicu, ikaza kunga ubucuti n'abantu, ikaza mbere mu mwana wayo, igashinga ihema yayo mu bantu, ikigaragaza muri Yesu Kristo. Mbere n'igihe Yesu Kristo asubira mu ijuru akagomba gusiga yumvishije abantu ati, singiye hariya nk'ukumenga biraheze turatandukanye, ahubwo ngo ndi kumwe namwe ubutakibavira gushika ku mukomero w'isi. Kuva duhishuriwe uko kuri kw'Imana y'ukuri, Imana iri mu buzima bw'abantu, ntawe ushobora kuvuga ngo arakunda Imana adakunze uwo muntu Imana yateretse hambavu yiwe. Nivyo hariho bamwe usanga umenga baragoye gukunda, kuko batoroshe gukunda, kuko batama umenga bari sympathique muri vyose. Urukundo ruca rugira yandi mazina, ruca rucika ukwihangana, ukwitsinda, ukurengera, uguha umwanya umuntu, guha umwanya ibintu. Ugukunda uca usanga bidusaba kwitanga, mbere kubera yuko na twebwe
usanga tutagorotse turaba marayika, ubwo rukundo rw'Imana kurutwara muri twebwe rukadusaba kwitsinda, kwisonzesha, kwibabaza, kwirengera, kugira ngo Imana yagukigwe muri twebwe, uwundi aronka ikibanza. Kuko kuva umuntu acumuye yamasanga umenga arizibiranya wenyene, ariyuzura akizibiranya, akamasanga umenga Imana ntironka ikibanza gikwiye, mbere muri bamwe bamwe kanakibura, umuvukanyi ntaronka ikibanza gikwiye muri we, mbere rimwe rimwe n'umuntu akakibura. Ukamusanga rero kugira ngo tugihe Imana bidusaba n'ubundi kuguma kuri ijambo. Mwumvise ijambo ryatanguye igisomwa ca mbere, Pawulo akabwira Timote ati ibuka Yesu Kristo, ibuka, souviens-toi. Habona kairimbo keza kagaruka kuri aya majambo, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre gloire éternelle. Abakompositeri sindakumva mu Kirundi. Kwama twibuka Yesu, niwe fatiro, niwe rugero, niwe shingiro, kugira ngo umuntu ntazimire, azimirire mu kwama ariko arifatirako, mu kwigira vyose, mu kugomba kuzura hose, kugomba gukakarara, mu kugomba ego. Murazi ingene abantu tumeze, iyo mpengamiro runtu ntitunyarukamwo. Na Paulo akabitubwira akagira atari gihe mba nipfuzi neza mugabo nkasanga inabi, ugushishwa, ukwiyemera nivyo vyanyuzuye bintanga imbere. Mugabo ivyo n'ubundi umuntu aguma bitsinda mu kuguma yibuka Yesu Kristo, kumugarukana muri twebwe. Kwibuka Yesu Kristo rero si ciyumvira ucisha mu bwenge. Hajya iyo umwibutse mu bwenge bwawe, umutima wawe umushaka, n'uburyo bwo kumuhamagara no kumusenga. Abantu bose baza yuko umenga gusenga Yesu Kristo imisi yose no kuza muri chapelle nkakubita inkoro hasi. Ndashaka kuba ndiko ndagenda aho mwibarabara nkumva nsatiriwe n'ibintu nkamuhamagara. Jewe nkubariho amashusho nkunda ya Yesu Kristo, ngendana mu bwenge n'amajambo. Iki kije ndazi jambo, hari abantu nabonye babigize neza kuri WhatsApp, muri batanga muri WhatsApp. Turakunda kuguma twumviriza gusa babona buguma butwenga mugabo gasanga barakurungikiye amaverse, amapsome y'igihe uburiko uroshwa nabi cyangwa utegwa nibi, kagati iki kije cerekeze ko iri jambo ry'Imana. Iki kije some y'ipsomo gaho muri mwanya wose burya buno guma bushinyiriza butwenga budaheza, gasanga bwaguhinduye akantu kakagugu umunsi wose waheze uri kuragira ivyo byonyine. Ugasanga wacitse umuntu yirekuye gusa, hamwe ibintu byose iyo bije bica bishoka byinjira. Ukamengura umuntu bayeho muri nosi umenga no kuwanga gusa, ubuzima burakomeye. Ndibuka niga kuri Lumière byarashika ngenda gutembera hajya muri recreation, ngatembera mu migwi y'abanyeshure, ko kenshi wasanga twarabapatiri bahiga turi abiri, twarahize mu magogwa menshi, kuko bagira bati abapatiri baza kwiga mu banyeshure bareze, wasanga ari amagogwa. Kuko nagenda mu mugwi bose bagaca bahora patiri araje, bagaca biyorobeka bakifata ko arabantu ngo mbe ya nevene tuzoyitangura ryari. Nawe ariko baravuga agashego gaca kwegeramwo nevene bizotangura ryana. Rimwe nkagwa ku biyago imigwi y'abigeme, mama ariko aravuga amahereni, imishatsi, impuzu, ibirato, ntimbe nkumwe baza ko ari byo bigoye igihugu. Hanimo nako igihugu kigowe, suva ko bidakenewe, ariko bizokwamara ivyo gusa. Ntimushobora kwereva vos pensées, ntimubona igihugu mubango, nimubona ubuzima ingene bugoye. Kupati ngurazanye ya mafilosofi yawe, oyasa amafilosofi nivyo murashobora kubana yamuyaga n'ibyo, mugabo ibiyago byanyu nivyo gumara ivyo.
kwibuka rimwe rimwe Yesu Kristo biradusaba ko twibuka ibintu. None nk'ubu murabona ibingene ubuzima bwacu bugowe. Kwibuka Yesu Kristo bikadufasha kugira ngo nitwongereza amagorwa mu buzima bw'abantu, nitwikwegere amagorwa, kubera ko ushobora gusanga umenga twasamaye iminsi yose. Nicyo gituma mubona hari amashusho, hari amasanamu, hari ugasanga hariho ikintu kigufasha kwibuka. Mu bisanzwe aya masanamu benshi bibaza ngo nibigirwa si bigirwamana oya, mbere menshi ava mu mabonekerwa Yezu aba yaragize canke Bikira Mariya yaragize, nubwo hari abandi babikura mu bindi ikakubera akaryo kagukonekta ku ijambo ry'Imana. Ijambo rijanye niki, ukumva Yezu umenga muri kumwe, akagufasha guca mu mubabaro, wa mubabaro uzukuruka uva mu bikomere by'ubuzima bwawe. Nta numwe adafise ibikomere by'ubuzima bwiwe. Hari ibyo dukira, hari n'ibindi biguma biziramwo. Utibuka Yesu Kristo amugarukana mu mutima no mu bwenge, haragira igihe ukarenge gukananirwa. Kumwibuka rero si ukumwibuka nk'icyumviro kiduciye mu mutwe, ahubwo tumwibuka nk'abamuhamagara, nk'abamutumira. Kandi burya kuko burya aragenda abona icyifuzo kiri muri umwe, arumva umutima umuhamagara akawitaba. Kuko nkuko twavyumvise ngo ntahemuka, nubwo bishika twe tukamuhemukira ngo ntahemuka. Cyane cyane tukamusaba kwirinda kumwihakana mu bigoye, ntidusange twamurekuye ko tumurekuye bica bitugora. Naho kumbura umuntu atsitara akamugarukako, kugaruka kuri Yezu, kuguma tumwibuka kugira ngo adushigikira tugumye. Muvise ko paraca bikurikiza n'irindi jambo rikomeye akagira ati nimba twarababaranye nawe, nimba twarababaranye nawe tuzoninahazwa kumwe nawe, nimba twapfuye hamwe nawe tuzozuka hamwe nawe. Ku buryo bw'uko buke buke icyo gisabisho kidutuma tuguma tumuhamagara mu mutima wacu kiza kiradusanisha nawe, nubwo bidaca bibubwo nyene byose ngo nivyuzuye, ariko umuntu akaguma agaruka ngaho, ikaba nk'impumeko y'ubuzima bwiwe. Kujya umuntu ahagaritse guhumeka aca asanga apfuye, natwe tukumva tuti kuguma duhamagara Yezu uko tumeze kose, kugira ngo aguma twegeranya, aguma duha inguvu mu bitugerageza, aguma duha akanyamuneza mu bitubabaza, aguma duha kwihangana, kwigumya, bikaba nk'uguhumeka, kugira ngo ntidusange twamwihakanye, twamutaye, ngo dusange twebwe nyene nitwe turiko turiyangaza kure y'ubuhigwe, kure y'ubuzima. Tubandanye tubisabiranira ugo rukundo rwiwe rutubemwo, mugabo tukinanatira umwanya wose n'ubundi kudahera gusa kuri Yezu umenga ari wenyene. Uko tumuhamagara bigaca bituvyaramwo ingene dutegerezwa kugira inyifato, imvugo, ingiro n'ingendo bimeze uku hafi ya mugenzanje. Uko ndiko ndabivuga kuvaho Yezu aduhishukiye Imana, kandi nawe akaza nk'Imana mu buzima bwacu. Ntawe ushobora kuvuga ngo arakunda Imana adashobora kugira attitude nziza y'urukundo, y'ubuntu hambavu ya mugenzi we Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwiwe. Nkuko kandi tugire Kristo, nkuko kandi atawushobora kuvuga ngo arakunda uwundi neza atabirabiye, atamurabiye muri Yezu, uca umukunda runtu. Cyo gituma Yezu agira ati ngo nimukundane, hari akanaca ashirako akana yongera ngo nimukundane nkuko nabakunze. Ntugombe ko ndagukunda kandi nawe nturondere kunkunda nkuko Yezu atankunda, nako nkuko Yezu ankunda.
nturondere gukunda uwundi ushanije nuko Yesu amukunda, ucuhuba kuri wewe no kuri mugenzi wawe. Ibyo rero ntivyoroshe, n'ubundi bigaruka hahandi. Ibuka Yesu Kristo, ibuka Yesu Kristo, kuko vyose biva kuri we, vyose bigengwa nawe, kandi vyose bigaruka kuri we. Niwe rugero, niwe fatiro, niwe rabiro, niwe aya majambo musigaye mukunda tuvoma aho hanze mu Kinyarwa, niwe citegererezo, niwe citegererezo, niwe fatiro. Kumwe rya jambo tuguma tugaruka ko mu nkoka y'imisa tukagira tuti kumwe nawe, hamwe nawe, no muri we nyene, mbere no kwishugwa mu Mana, akagira ati ico muzosaba cyose kw'izina ryanje, kw'izina ryanje Imana izokibakorera. Dusabe iyo ngabirano yo gushobora kwama twumva yuko uguhumeka kwacu kwari umwitwarariko wo kuguma tunywanisha ubwo dukunda Imana n'ubwo dukunda abantu, bikaguma bigenda bihura binywanye. Aho n'abantu baba bariko bavuga ngo nacumuye, ngo nagize nabi, uvyumviririza ngaho. Ubwo uko navuze, uko nigenjeje, uko nifashe muri kicanke kiriya, harimo urukundo rw'Imana, harimo urukundo rw'abandi, canke harimo kwifatira ko jewe jenye n'abandi bose ngira nti mafu birabasha. Ubu twese twarunguriwe, twashishwe, mafu birabasha, n'indege irasha, biracaho bishatse. Uri kuriyahura, tanguye kubaho gutyo n'uburyo bwo kwiyahura. Bene iyo myiheburo yo kwiyahura muri mafu birabisha. Oya, twama dufise inzira tujana twisunga, kandi igumi dufasha kwirimbura kugira ngo ubuzima ntibudusanzarane, tugume tubwegeraniriza mu Mana. Kuko nubwo turi mu bihe usanga bigora, abantu ntitwitwararike kunywanisha urukundo rw'Imana n'urw'abantu. Twame twibuka iyo duciye hambavu dusanga twahemutse, kandi guhemukana kanya gato, ariko ngo igihemu kibi ntikiva ku mutima, kiraruhisha umutima gose, kiraruhisha umutima. Guhemukira uwundi uhemukiye Imana biraruhisha umutima. Guhemukira Imana ugahemukira abandi umenga biroroshe, uri kurabigira mbere harimwe n'ukamenga biraryoshe, ariko mu nyuma bigahoma ku mutima, umuzirikanyi ukaruha, ukirabura, ugasanga uri kuraruhisha abandi. Umukama dukomeze uko tuza kumwakira mu nkuka z'imisa, tumwakira mu isakramento twita ngo ni isakramento ry'urukundo, aho urukundo rwacu rutarabasha gushika, aho rwakomeretse bikatunanira gukunda neza Imana, bikatunanira gukunda neza abavukanyi. Uko tuza mu misa bene uku, ntituza twigira nk'uko umenga twebwe byose biratunganye. Oya, ahubwo kakaba karyo ko kumusaba tuti turi abantu babakene, nous sommes des pauvres, des misérables de l'amour. Tuvurira urukundo rwacu, duhe ubukomezi bw'urukundo rwawe, duhe kuzigama akanovera k'urukundo rwawe muri ubu buzima nyene ducamwo butoroshe, duhe kubabarana nawe, duhe gupfana nawe. Ikindi mwumvise yuko ubwo rukundo, mwumvise ingene Yesu aciye yishura uyu mwanditsi y'icabwenge, uyu muhinga w'amategeko, aho agize ati ngo nivyo Mukama uvuze ukuri kose, yuko gukunda Imana n'umugenzi ngo birengeye imbagwa zose, ibisabisho vyose. Yesu agacagira ati vraiment uraharashe, nturi kure y'ubwami bw'Imana, nturi kure y'Imana. Hari ikintu agombye kutubwira ngaha, si ukuvuga yuko
hari abantu iyo bumvise amajambo baca bibaza bati imbagwa naco bimaze, inkuka naco zimaze. Jewe nzokwikundira abantu, nzosanga ndiko ndakunda Imana. Nivyo hari igihe usanga ubiguye ko ukasanga wabakunze nk'uko Imana ibakunda, aho ni vyiza. Mugabo bizokugora ingene nk'abantu ubakunda. Hari abantu bigoye gukunda, utaronse kumviriza mu Mana utazomenya ingene iyo muntu mukunda. Naho ubona bakunda abantu turarambigwa. Nturubona abahitana na bose baza duhezagira tuti n'abasheri ishushu, haciye imyaka nka 10 n'ingahe ugasanga baravumbagurana ahantu. Kwararushe, barakeneye kuguma baruvoma barukomeza mu Mana. Hari ahantu bidakunda kumenga wokunda abantu wikawushije Imana gose, nkuko bidakunda ko uvuga ngo urakunze Imana wikawushije abavukanye. Yesu ni mu kuvuga akagira ati, akamukeza akagira ati, gukunda Imana birengeye imbagwa zose, birengeye nkuka z'imisa, birengeye amaruanje, birengeye amadelivrance, birengeye sinzi amadoration, byabisabye byose bikomeye, birengeye amajeriko nibiki. Suve yuko menga ibyo byose bigwije n'ubusoya. No kuvuga yuko icara neza mumviriza, no kuvuga yuko nk'ubu twaje mu nkuka, twaje mu bisabisho, mu manevene, mu majeriko, mu maadoration, mu maruanje, mu biteramo, mu mushaha wa Yezu, umushaha wa Bikira Maria, amadevotion yose tugira, ibintu byose tugira ku izina ry'Umukama, eka n'ibindi byose tugira biseruka inyuma umenga turakunda abantu, igihe bidafise umutima, bitarimwe umutima wo gukunda Imana no gukunda abandi, ico gihe bitakaza iteka ryavyo, bitakaza agaciro kavyo. Byo no muravyumva. Agaciro kimbagwa ibisabisho iki umutima wavyo nuko kurondera gukunda Imana no gukunda umuvukanyi. Ivyo bibiri bitarimwo ibindi vyose bica bitakaza insiguro, bica bitakaza insiguro. Kuririmba muri korale bica bitakaza insiguro, kuba patiri nkaza nkabasigurira bica bitakaza kanovera. Guhitana nango muje ngo tubahezagire mugiye kubaka muri abasheri bica bitakaza kanovera. Gukora ubutumwa muri Radio Maria mu ma intercession bica bitakaza kanovera, bica biti intumbero, bica bitakaza ubukomezi bwavyo. Tuvyibuke rero, sibwirizwa umenga riraho Umukama yaduhaye, canke si ikintu umenga kituri hanze, ahubwo nico kigize ibi uyu munsi dukunze kuvuga no mu mvugo z'ibintu vy'iterambere by'amaprojet, nivyo bigize la qualité de vie, nivyo vyongereza la qualité. Worundi bifaranga ugatunga ukarunda influence n'abantu bakagutinya ukagira iki, ubwo harimwo urukundo rw'Imana n'abantu. Bitarimwo ivyo vyose bicikubusa. Umukama atwigishe kuzuza agaciro, akanovera n'ubukomezi ubuzima bwacu n'ivyo tubamwo, ibikorwa, imigenderanire, tuvyuzuza agaciro ko kwinanatira kw'amaturondera gukunda Imana no gukunda umuvukanyi, tugerageza kubinywanisha. Intambara yacu yamengaho, umwitwarariko wacu wamengaho, tuzoba turiko turinjira mu bwami bw'Imana. Yesu akamwishura ati ngo wishuye neza, ngo nturi kure. Yagize ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nguko kuba mu bwami bw'Imana, nguko kuba hafi ya Yesu.